Tubaramutsa abakunzi ba Egozen TV tunabipfuriza kumbure uwo mwaka wa 2026 ko uzobabera umwaka mwiza ndetse uw'imigisha ndetse umwaka wo kuronka akanoti n'umwaka wo kurondoka. Iyo tuvuze kurondoka ni kugira umuryango mwiza, aha ndavuga kuba umupapa mwiza hagati y'umugore n'abana no kuba umumama mwiza hagati y'abana kumbure n'umugabo. Noneho kuri uno munsi nkaba ngarutse ndababwira bamwe mu baririmbyi 10 bitwaye neza muri uwo mwaka turangije wa 2025. Aba akaba ari nabo baririmbyi ubu bagaragara nk'abaririmbyi bafise akanoti. Nivyo koko n'abaririmbyi muri uwo mwaka turangije wa 2025 barose amadira atandukanye, bamwe barasinya amakontra akomakomeye mu makampani agatandukanye, ariko kandi tutibagiye ko bagiye bararonka amamarché y'ibiteramo bitandukanye haba mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ndetse bakaba abaririmbyi bagiye barajabuka igihugu baja mu mugabane wa Burayi ndetse hariya anye muri Oceani ndetse n'ahandi hatandukanye. Ariko kandi abasabandi reka ngaruke na Kiriku Akiri, umwe mu banditsi b'indirimbo zitandukanye ndetse umwana akiri muto asanzwe avuka Ingozi. Ariko kandi uyu muririmbyi Kiriku Akiri ni umuririmbyi biboneka neza ko muri uwo mwaka turangije wa 2025 yakoze arakora, aho indirimbo yiwe aha nihe yabaye indirimbo kumbure ivugwa ahantu hatandukanye, haba mu mashengero canke ahantu hakoraniye abatandukanye, ndetse iyi ndirimbo ikaba ari imwe mu ndirimbo yamuhaye amakontra atandukanye. Tutibagiye ko iyi ndirimbo aha nihe yamuhaye agashimwe k'imodokari noneho mwihiganwa ryari ryatunganijwe na Superbeat Award, nako mwihiganwa abari bitiriye Superbeat Award. Nkaba nari ntangure kuri uyu Kiriku Akiri, umwe mu baririmbyi basanzwe bakurikiye muri label ya Billman Boy hariya anya. Ariko kandi tutibagira ko Satura Mabafre n'amabuye canke King Sat B Magonde n'ayandi mazina agatandukanye. Mr Kirsesi ni umwe mu baririmbyi nabo bakoze neza muri uwo mwaka, aho bagiye barakora amakorabo atandukanye muri uwo mwaka turangije wa 2025. Turibuka nk'indirimbo Kirsesi yakoranye n'umwe mu baririmbyi bava mu gihugu ca Afrika y'Epfo ariwe azwi ku izina rya Shampuru Makenzo. Ariko kandi indirimbo Humutu, indirimbo yakoranye n'umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane, umuririmbyi azwi ku izina rya Ibra. Uyu Satbi ni umwe kandi yakoze amatuwa i Burayi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Satbi nawe akaba ari mu baririmbyi bafise akanoti. Iyo mvuze uko mba ndabifitiye ubuhamya kuko umuririmbyi afise akanoti aba yigaragaza. Aha nkuko subi nyuma gato Kiriku Akiri akaba afise aba subscribers canke abasabone 383. Ariko kandi King Sat B akaba afise aba subscribers canke ababone 440 ingahe gash ari anye 446 kuri YouTube channel yiwe ya Sat B official. Turagaruka na Fernando Aye, umwe mu baririmbyi kumburi tuvuze abaririmbyi b'icitegererezo baranze umwaka turangije wa 2025. Fernando Aye nawe sinomwibagira, ni umuririmbyi kandi asanzwe avuka mu gisagara ca Gitega, nkuko yabiririmbye mu ndirimbo yiwe nshasha, indirimbo yise hajya muca muyimenya. Fernando Aye rero asanzwe afise aba subscribers canke abasabone 388 mu gihe muzi ko iyi YouTube channel ya Fernando Aye ari na shasha ndetse ifise n'indirimbo zike cyane imbere yo kuvavanura na mugenzi we Melanin Boy hariya anye muri We Love Music. Adric Akim nawe ni umwe mu baririmbyi kandi bakiri bato cyane, abaririmbyi noneho novuga ko ari bashasha cyane ariko bafise ibikorwa noneho bikomeye cyane. Uyu nawe Adric Akim noneho mu muzi nk'akaririmbo yakoranye n'abana hariya anye bo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, akarimbo kaje gufatisha haba mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi no mu Rwanda. Ariko kandi Adric Akim agaruka n'akarimbo keza yakoranye na Fernando Aye, aho ubwo burimbo bwose mwese mubuzi bwagiye burafata imitima yanyu. Adric Akim nawe akaba afise abasabone cyangwa abasubscribers kuri YouTube channel yiwe ya Adric
ababone canke aba subscribers bangana n'ibihumbi 144. Tugenda noneho twerekeza mu baririmbyi 11 n'abaturakanije abaririmbyi bafise akanoti. Abaririmbyi kandi bakoze ibikora inka muri uwo mwaka wa 2025. Ubu ndagaruka kuri D1. D1 nawe asanzwe ahurikiye muri label ya uyu D1 kumburi asanzwe ahurikiye muri label ya Iteka Music. Uyu akaba ari umwe mu baririmbyi bagiye barakora ama featuring cyangwa ama collaboration gatandukanye. Aha ndavuga nka Cutamba, indirimbo bakoranye na Mico the Best kuva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Noneho D1 akaba aheruka no gushira ahabona indirimbo noneho indirimbo yagiye irafata imitima y'abantu. Iyi ndirimbo shasha ikaba ari indirimbo kandi yagarukanye nkuko D1 yamakora ama hit song. Akaba ari umwe mu baririmbyi kandi basanzwe bavuka hari anye mu ntara ya Kayanza, aho nkuko nabikubwiye uyu D1 nawe nyene muri uyu mwaka turangije wa 2025 yarose amadira atandukanye, aho kumbure yakoze ama marché atandukanye, akora ibiteramo bitandukanye haba mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse no hakujya y'igihugu. Double J once again akaba nawe afise aba subscribers bangana ibihumbi 287 kuri YouTube channel yiwe ya Double J once again. Akaba ari umwe kandi mu baririmbyi bitwaye neza muri uwo mwaka wa 2025. Aha nkagarukana Melanin Boy, umuririmbyi noneho yahurikiye noneho yahoze mu mugwi ari kumwe na Fernando Aye, umugwi We Love Music. Aha uyu Melanin Boy akaba nawe ari umwe mu baririmbyi bagiye bagaragara mu makorabo agiye atandukanye, ndetse akaba n'umuririmbyi yagiye arakora ibiteramo ahatandukanye. Akaba kuri YouTube channel yiwe ya Gusto Melanin kumbure Melanin Boy nako afise aba subscriber canke abasabone ibihumbi 244. Ariko kandi tugaruka n'uyu mwigeme Natasha Rabamba. Uyu mwigeme umwanditsi nako si umwigeme n'umumama, mumbabarire. Uyu Natasha akaba ari umwe mu bantu noneho bagiye barakora amakora batandukanye muri uwo mwaka. Tutibagiye indirimbo yakoranye n'umwe mu baririmbyi bava mu gihugu kibanyi ca Kenya. Indirimbo noneho nayo nyene yagira afata imitima y'abantu. Uyu Natasha umwanditsi w'akaririmbo Sikusa, siko twasa kandi siko dusa. Ibyo muca muvyumva na cyane aho Natasha yagiye arabiririmba. Natasha rero akaba afise aba subscribers canke abasabone ibihumbi 131 kuri YouTube channel yiwe. Akaba ari umwe mu bigeme noneho bakora ibintu bakunda, ariko kandi mu baririmvyikazi bafise akanoti. Mvuze ivyo ntawo bibeshuza kuko Natasha murazi yuko ari umwe mu ba pasoni b'abaririmvyikazi ndetse bo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abaririmvyikazi mu mvuze umuririmvyikazi noneho w'icitegerezo mu ba mama Natasha abarimwo, kuko amaze gushikana ibendera ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kure akoresheje umwuga yahawe n'Imana wo kuririmba. Ngarukana Monia Frere, umwe mu baririmvyikazi kandi umwigeme. Mvuze umwigeme ariko akorana ishaka agakorana inguvu. Monia Frere abarimwo umwanditsi w'uturimbo dutandukanye, harimwo akaririmbo yakoranye na Big Farious, akaririmbo yakoranye na hariya anye ninde Rino G umvukuri n'utundi twishi yagiye arakora. No umwe mu bigeme Monia Frere noneho asanzwe indirimbo nka zose afise zisanzwe ari indirimbo zagiye zirafata imitima y'abantu nkuko nagenda bivuga. Monia Frere rero, iyo mvuze Monia Frere nibaze yuko atamurundi no murundi kazi uyu mwigeme aba atamuzi. Ariko kandi Monia Frere, iyo mvuze Monia Frere no umwe kandi mu bigeme bazi ico bari, abigeme bazi gukoresha social media neza, murabibizi neza. Monia Frere kuri Facebook no umwe mu banditsi, no umwe kandi ubona ko aguma muri movement muri music, muri industry musicale y'u Burundi. Rino G umvukuri nawe ni umwe mu baririmbyi bavuka hariya anya mu Kayanza, ariko kandi akaba asanzwe afise aba subscribers kuri YouTube channel yiwe ya Rino G umvukuri ibihumbi 238. Uyu akaba ari umwe muri mu baririmbyi kandi b'icitegererezo banditse indirimbo zagiye zirafatisha hirya no hino, haba mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Indirimbo Legend, indirimbo kumburi hariya anya nindi
abana babi muca mwimenya bamwe bantwara mu nzoga buri anye ntibambwira iyo bakura kanoti nanje ngo ndakironderere. Uyu Rinoji umva kuri riru nomwe mu baririmbyi novuga yuko muri uyu mwaka turangiza nabonye biturangije na wenyene yakoze ibikora inka, akaba ari umwe mu baririmbyi noneho bariko barabaho neza cyane bitumwe noneho kumbure n'umwuga afise wo kuririmba. Ankagarukana B-Face on the floor numwe mu baririmbyi bicitegererezo, umwanditsi w'akaririmbo kariko karabikora haba aha iwacu mu Burundi ndetse no hakujya y'igihugu. Akaririmbo yise gute? Akaririmbo kavugishije abatari bakiyati SK B-Face on the floor niko asanzwe avuga canke yabigize abibona kugira ngo avugishe fan base yiwe canke avugishe aba followers biwe canke abamukurikirana. B-Face on the floor numwe kandi yahora hariya anye Dubai, akaba yari yagiye gukora igiteramo citabiriwe n'abantu batari bake, akaba ari umwe mu baririmbyi kandi bakunda gusohoka igihugu bajabutse hanze y'igihugu noneho bakava hariya anye bakoze amateka adasanzwe. B-Face on the floor numwe mu baririmbyi kandi bakunda kugaragara mu ma collaboration canke amakorabo agiye atandukanye, na cyane aho baba bamushimiye inyandiko yiwe canke injana yiwe, how aririmba umuziki. Murazi yuko B-Face on the floor no mu baririmbyi baba rapper beza dufise mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ariko kandi iyo mvuze B-Face on the floor aragaragara no mu ndirimbo noneho za R&B, aho naho nyene usanga ariko arabikora neza cyane. Nkaba nari ngarutse mu baririmbyi 11 bariko bagaragara nk'abaririmbyi kandi bariko baberekana akanoti bafise, na cyane haba look yabo, imyambarire yabo, noneho ibikorwa byabo, kuko video y'umunyamafaranga iribonekeza, audio y'umunyamafaranga iribonekeza, ariko kandi ibikorwa by'umuririmbyi afisa kanoti biribonekeza, look y'umuririmbyi afisa kanoti iribonekeza. Nkuko mamuzi ko abaririmbyi bacu b'u Burundi bariko baragerageza bakora amateka mu kwirukana umuziki w'abanyamahanga, aho ubu biriko birakugwa cyane haba mu gisagara ca Gitega ndetse no mu bindi bisagara bigize igihugu ciza cy'u Burundi, aho abari gake cyane kugira ngo wumve indirimbo y'abanyarwanda canke y'aba Nigeria canke y'aba Tanzania mu studio, ajya studio kumbure abadandaza indirimbo ndetse n'amafilme agiye atandukanye. Much respect to you rero mwese baririmbyi, mwagize ico mukora kugira ngo uyu mwaka turangiza wa 2025 ubandanye utera imbere. Ariko kandi abakinyi ba filme nabo ni bamwe mu bantu noneho bagiye barakora amateka, ndabarangiriza ko aho ubu noneho isinema y'abanyamahanga, muribuka ko isinema z'aba Tanzania canke abanyarwanda canke aba Nigeria ni zimwe mu masinema twaraba cyane. Sinikuyemwo, ariko kandi ubu indirimbo sinema z'abarundi ni zimwe mu masinema zigenda zikinwa mu masinema mu masare agiye atandukanye, ariko kandi mu mpangu zitandukanye usanga sinema ndundi arizo ziriko zirakora zirarabwa cyane ku bwishi. Rero nongera shimira ababikoze bose n'ababandanya babikora kugira ngo tubane dushigikira impano z'abarundi, nkahimiriza amakampani agiye atandukanye ko boshira imitahe noneho mu banyempano kugira ngo tubandanye dushigikira abanyempano, na cyane aho mwamuzi ko umuririmbyi ni brand, mu gihe mwamuzi ko umuririmbyi ni umwe mu bantu batuma business y'umuntu ishika kure, ariko kandi umukinyi wa sinema nawe ni brand ikomeye cyane, aho akora ibikorwa bishobora kukublendingira business yawe nako igashika kure noneho ikanagugwa ikanamenyekana hirya no hino. Umusatirizi canke neri promoter, reka ndagushimire cyane, nibaze nongera ndababwira ko umwaka wa 2026 ni umwaka w'ibikorwa, umwaka nibaza ko umwaka nzobaryohera nkuko mwama mubibona, na cyane ndabazanira the hot news, kumbure amakuru ndabazanira na bamwe mu banyempano kumbure hama bimenyereye ko nkora ibiganiro n'abanyempano bagiye batandukanye. Reka ndabifuriza rero kuranirwa mu byanye no mu banyu, ndanabifuriza ko ukurambana cyane. Twizere ko twese uyu mwaka tuzowurangiza neza, ariko kandi tukawuronkamwo ibitandukanye. Egozen TV, umunezero wacu kuri twese.